Je nitwa Maronko Boniface mugabo aho navukiye mu Nyakabiga cyangwa nakuriye kwijabe bazi kuzina rya Dudu twaracoboga tukagenda mu Ntahangwa kubita imbizi hariya mu Ntahangwa uruzi rwa Ntahangwa umuntu naraba imbere nkavuga ni inshuti yacu ni yari mu vyaro wa mama ubu nagize kumera nk'uke urabona hafise objectif na vision negizo kumera nk'uke kwezi mu kabiri muri medicine ivyigwa byabaye byinshi umupira umuvyeyi arambwiye ati wa muhungu je nakinye umupira professionnel akubwiye professionnel mugabo urabona aho turi ati rero jewe tora mu mupira cyangwa kwiga wandanye wiga mfise une vision familiale une vision personnelle mugabo nari mfise ubukirore umuntu narabirako icyo necuza nuko umuvyeyi wanje yagiye akiri kare mama wanje yagiye akiri kare novuga nti ikura ku cavu iho karyo ari kwiye kuburamwo akajambo ko kubaha je nitwa Maronko Boniface mugabo aho navukiye mu Nyakabiga cyangwa nakuriye kwijabe bazi kuzina rya Dudu yego Dudu ryajungana gute oya nagira cibwenge ndaryumva nkera umwana mutoya Dudu yego ku buryo nko kuri primaire yari Dudu mugabo aho ntanguriye secondaire wacumengo ndazimanganye Maronko je ratangura rero raduga rero okay uti navukiye mu Nyakabiga mu mwaka wa ryari jewe navukiye mu Nyakabiga Nyakabiga ya mbere ibarabara ya 11 zitanu hari 21 mwaka wa 1976 urumva ko imyaka itagiye kuba myinshi iragwira amashuri rero atangura wayize jewe amashuri y'intango natanguye neza na neza mwaka wa 1982 ndatangurira ku ishuri yari Sikirisare ya École Saint-Michel mugabo yari hajya abazi ku zone Nyakabiga hajya hari ishengero ry'ababahayi hari udushure tubiri kuko turi mu Nyakabiga amashuri ari make ishuri ryiza ryari Saint-Michel ryari ishuri ryari rigezweho hanyuma mu Nyakabiga hari amashuri abiri ishuri bitwa Fese ryakukira Eglise ya Fekabo gushika n'ubu amazora cyahari mugabo rero muvye avuga ati reka ndagutwara ku ishuri ryiza Saint-Michel bakora twaba mu Nyakabiga turi vyana bitonya dushaka gushika hariya kuri Saint-Michel nyene baca bashiraho Sikirisare twaducuri tubiri wa mbere no wa kabiri baca ushaje imbere ya CFP no munsi hariho babahaye twiga mu mwaka wa mbere no wa kabiri waje wa kabiri wacu ugenda kuri Saint-Michel yego hanyuma mugabo rero mejije wa mbere baca baravuga ati kagashuri ni tubi batirika tubomore turabe yuko njye nibaza yuko ishenge ry'abahajya yimaze kuhagura bo baca rero baraturaba bati rero aho mwana ko ari mu wa kabiri ntiyoja kuri Saint-Michel ni kure baca banshira kwishuri yajya kuri Fese rero mu Nyakabiga abazi ku musigiti mu Nyakabiga umusigiti w'aba musulman hari ishengero twa Fekabu mu Nyakabiga ya kabiri yego hanyuma inyuma ya hari ishure nizo mwaka wa kabiri no wa gatatu hanyuma najyo wazi ko cyabiri ingorane hagati ya leta n'intwaro yo kwabagaza hamwe baca amashengero acamerwa nabi baca rero baradukura hajya bica biburira nuko ishuri ritonye ryo kwijabe munsi y'isoko ari rishasha École Primaire de Jabe rero baca batwimurira hajya rero nca ndatangura uwa kane ndawiga uwa kane uwa gatanu
wa gatandatu nza kuvayo ari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'icenda mirongo umunani n'icenda mu kwezi kwa gatanu umva ko kwa gatandatu nca maze kumenya concours national nca banuye kwiga kuri college Buyenzi college Buyenzi ubu yitwa lycée islamique de la Komibu hajya haruguru hambavu ya bassin ya basiri kure gatonya amavu ya foyer hagati ya foyer hamwe na Eglise Pentecote yego hajya ndahiga kuva na 9 gushika 93 niyo nize twita cycle inférieur des humanités mundi gushika mu 10 mva hajya 93 nza kuri lycée du lac Tanganyika lycée du lac Tanganyika rero yari ishure lycée Rohero exatene yakera ivanganye na college Ruvumera baca ikivyo icagira lycée du lac Tanganyika twari nka promotion ya kabiri tugihajya yego nje ndayitangura ukwezi kw'icenda mu 93 gushika mu kwezi kw'indwi 96 ego hanyuma aciye mu mwaka umwe kuja kwiga inyigisho zo kundisha igihugu mwaka mu kumunani 96 za guheza mu kwezi kw'indwi 97 ndo twabaye promotion ya mbere nkaba twakoreye ivyo vyigwa byo kundisha igihugu mu ntara ya Bururi cyane cyane makomine ya Bururi na komine ya Songa yego niyo nakoreye cyane hanyuma nije muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ubuvuzi faculté de médecine kubera ko imyaka yararenduka cyane amagreve y'urutavanako ibiki natanguye mu 98 nza guheza mu mwaka itariki 7 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2005 kuko nagize imyaka ndwi nta numwe nadubuye hanyuma turaja turakora mugatobo tutireka dusubire ku ishuri nja kwiga muri Benin mu vyigwa byo gukinga ibiza hamwe n'amagara rusange yo twita epidemiologie santé publique yego ubu rero mu gifaransa di médecin spécialiste en épidémiologie santé publique muga kuri ivyo rero hari n'ivyigwa rero ukendura ronka higera cyane muri médecine du sport yego vyatumye turatera imbere muri makeya mu vyigwa karere mashure ivyigwa twaragize n'urugendo numva si rugufi kuva za 80 kurinda ugera 2005 nugendo tari ruto bagiye wiga byinshi hanyuma Maronko yiyibuka gute mu bwana bwiwe cyane muri primaire d'abord Maronko no umwana yavutse turi batatu mama akaba yitwa Magaya Marie Thérèse akaba yavutse mu mwaka wa 1952 akaba mugabo yari yitavye Imana tukiri bato para bato cyane ko yitavye Imana agenda muri kaminuza mu bavyeyi yitwa Maronko Joseph akaba yarakinye umupira w'amaguru akaba amateka novuga ari umukinya wa mbere aguzwe w'umurundi aguzwe agiye ukira mu mahanga Maronko Joseph igihugu ca Maroc yego ndafise mbere na muvyara wanje yitwa Maroc kuko yavukiye hariye cyo bita Maroc yego hanyuma amashure yanje ndibuka mu gutangura amashure yatanga ishuri nkiri muto sanabwa kwiza imyaka ku buryo abandi bana twangana cyo ko twangana hageze ko wakwizima uretse ko kera watanga ishuri imyaka ndwi wabaza kuyipima ukuboko bagapima karaba yuko ushikana ukuboko ku gutwi wari ku imyaka ndwi baraja ku ishuri ndabagiye ku ishuri
kuri ka gashuri nyene nababwiye imbere ya zone je ngaca mvyuka umuvyeyi azi yuko ndiko ndakina kumbe ngaca nkurikira babandi tukajana je sinanditse nkagenda nkituna hari inyuma hama bagiziye apere akabona ari umwana arengako haba saa tanu nanusigeze mama akabona ndatasha ati umwana wiriwehe umva sinashaka kumubwira iyo niriwe byakabaye kera mwarimu arabona yuko uyu mwana yanditse ko uyu mwana aguma ari ngaha kandi atonda misi yo kandi asha kukibaho n'amandi kukibaho kwandika ma ai kikwazi ko kukibaho niho rero yacaza muhira mwarimu sidangi nkukizina mbwa yari umunyarwanda ashaza kuraba mama ati mbega umwana wawe uramukurikirana ati umwana wanje nuko muje ndamubura ku mwana wawe rero abari kwishuri ati kwishuri je umwana ndamubura kwishuri afite imyaka ingahe ati afite imyaka 4 n'igice ati none ati jeje mbona kwamaze kubikwimenyereza ntiwo mukura reka turabukuntu tubwiye directeur tumusigurire turabe yuko umwana yo guguma basi mu bandi mama cyarabona ko ibintu byakomeye acaragenda baravugana ico gira abashef de zone barafise muri ruhara mu kwandiko yandiko ry'abana baravugana bati musige ngaho mu bandi abaramenyera urumva abaramenyera kuko imyaka ntirakwira imyaka ine ikidogo cy'imyaka ine n'igice imyaka 5 gitangiye wa mbere ico gituwe nta magardien dahari aha umwarimu acabwira ati aterega byarakomeye uyu muhungu wawe byarakomeye ati burere sivyo gupima uburaje mu bandi turatanga uwa mbere tanga uwa kabiri uko nyene cyo bigenda uko nyene umva rero mu mashuri cyo nzi ko mashuri yose ni jina bafite imyaka mikeya kuko urumva jina bari avance nakubise avance y'imyaka 2 abandi umva bice bigenda uko nyene nje nsanga ndi mutonya hanyuma muri rusange amashuri yanje nta ngore nagize amashuri kubireka ivyigwa muri rusange atari mwaka wa gatanu kubera ko umuvyeyi aramenyereye umwana abo wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane azamana ngo mu gatanu mu bisoga 16 17 hariya umuvyeyi ashera ndubuje kweri kandi ari nunguru urujuje mu 6e ati wapi ati ntabandanya kweri ati nacoye bajanye urumva mama randubuza ico nico novuga ngo parcours yo ntonya no bararagize mugabo ku mashuri n'ukuri nta kibazo nashitse ngeze muri cycle inférieure nta ngorane nimwe vraiment kandi bibaza apana wakane sinigeze mbo wakane kweri oya kweri abavuga ngo abavyeyi ngo barivugisha ari no kuzana amabirete sinigeze mbo wakane nagiye gusubira mw'ivyigo bibavuga ngo repêchage ndi muri seconde ubusore bwabaye ubusore rero nase sase rero yatabiye kuza rero ntanguye gukurikira abandi ashangira repêchage muri dessin nagize repêchage muri dessin scientifique niyo zeragize yego ibindi vraiment ntangora nagize no muri kaminuza imyaka ndwi sinayigize sinigeze ndubura yego aho hose nagiye gushika mbere nawe uri umusaza naronse igipapuro ca muri Benin nize muri université à Bomé-Calavi Bomé Institut Régional de Santé Publique de Ouida aho nabaye major kuvuga wa mbere muri promotion cyabagwa na certificat nko ndashaka kwibereka donc mashuri ntangorane nigeze ngira. Hanyuma mu bwana bwawe rero wabona ukunda uduki kuko hari ubwo usanga turi muri bya bintu by'amasantushe cyane bibujumbura aho hari n'ukuntu baja mu bipine bakabasunika muri bira bipine binini wabona ucokoza uduki cyane. Oya umuhungu wewe byose bimuntu rabicamwo bwa cyambere agapira twara agapira cyane akunda umupira kuko urumva je mva muri famille y'abasportif data wacu bamarume umupira umva umupira nawe tukiri bato y'abapine kwinjira mu ipine bakakuzunguruza no kwinjira mu ipine ukituna bakuzungurutse ukage twara biciyemo
hari ikintu tuvuga abana bo mu muji tuvuga tuti umwana wo mu muji tuzi ntahangwa ati ntaco yonzi ntiyigeze abatiza ndiga umwana mu muji uba twaracoboga tukagenda mu ntahangwa ko biti imbizi hariya mu ntahangwa uruzi rwa ntahangwa hanyuma yego tumaze kugira nko mu wa kane école primaire amashite ndiragize amashite vraiment ndaragize yazi ngo amatushe kasi nabigize kabisa hanyuma nibaze ko ari ivyo ubuguruguru nyene bw'abana bo mu muji kandi urumva nka kera nitwa tumeze nk'uku aho usanga impango zugaye kera hari huguruye abantu twaragenderanira ugasanga ugiye kurara kwa banaka nawe waje kurara iwanyu ugiye gufungura hanaka mugabo ico ni nazo kwibagira mu bwana bwanje ni carrière tuba twaragize carrière mu vy'imipira iratumamwo umwe muri mu bagenzi banje atera n'imbere cyane umupira w'amaguru hari umwaka wa 1983 83 ego 83 jewe kubona equipe ya Nonda Shabana twarabana nyene kuko se wa Nonda ni twarabana niwe nyene yene kumbera pare wa wibatisimu umva jewe nagumye nambara nimero 16 mugabo Nonda yambara nimero 3 Nonda fata côté droite nanje fata côté gauche iyo sizo fanda vyibagiye havye vera aho rero tukiri umupira mugabo Imana rero ice yikora ivyayo gacusana yego nevala nivyo haba mu bwana bwanje rero je vy'inzoga oya navyo nagiyemo cyane amatabi yo sinigeze ufata nitabi kuva nkiri muto kuko sinabona nabi wacu canke ajya bavuga bati indere kuziko cyangwa ukabona aho bibonera nta muntu abonigeze mu bacu yanye itabi kiretse mama wacu yarari nywa mugabo oya voilà nivyo navuga muri byo guruguru by'ubwana mugabo nta kintu tutakoze kiretse ibyo matabi yego gukina amapero gukina ibibariko gukina imigozi n'abago gukina umva yego ti Shabani Nonda mwarakuranye ndetse aza no gutera imbere mwakinana kariyeri yanyu mwe yaje guhagararira jewe narakinye umupira gushika aho ngera muri université kugira kiye mu migwi ibiri mu gutwa espoir mu wa rumuri ukeye uyu warahindutse LLB ego kariyeri aho yagiye guhindukira ni ngeze mu kabiri muri medicine ivyigwa byabaye byinshi umupira umuvye arambwiye ati wa muhungu je nakinye umupira professionnel akubwiye professionnel mugabo urabona aho turi ati rero jewe toramo umupira cyangwa kwigwandanya wiga toye umupira ujemo à fond hitamo kimwe ujemo à fond rero cyo turabaza rero umutima turabaza abagenzi ababanyi inshuti bose bahura ati bandanya wiga hanyuma n'icyo mbada ya kwiga ari inshuti yacu yitwa Bikoye mu Gaspard yize sciences de la terre hanyuma acaba mu docteur abaye mu docteur aza kwigisha muri kaminuza y'u Burundi kwigisha muri aba doyen muri institut ya ISA Institut Supérieur Agronomique yose cyo binuma naje yumvira ko mu docteur mugabo ariko kuva mu docteur ico gihe ndumwana ava mu muryango bayabaye data ico gihe cyangwa abavyeyi ntihari bafise uburyo bwo kuntugira uburaya faculté imwe ashobora kumbwira ko mba mu docteur yari medicine umva ivyo byose byaci bituma maze gushaka mu kabiri medicine avuga ni ari reka ni concentré n'ishuri kusa ku ishuri voilà uko niko umupira cyenda wahagarikira ngaho w'amaguru cyenda wahagarikira ngaho naho mu nyuma waciye undekipera kandi ukundi yego reka tunagire ko nyene uburyo wabandanije winjiramo umupira nawe umupira na Maronko biranka ko bavavanura nyuma yo kwejeje amashure
wisanga mu mupira vyaje gute rero ivyo navyo ego urumva naragize ubwa mbere narizi ndaheza nca ndonka ibako ryo gutwara ibitaro vy'Imakamba hôpital de Makamba ari mu mwaka wa 2006 no ndabeshe mu mwaka wa 2000 itariki 21 z'ukwa mbere 2007 itariki y'amavuko yanjye itariki intera amachance cyane vyahuriranye ama promotion yanje yose ndonka ndaronka itariki 21 z'ukwa mbere igihe cyose itariki 21 z'ukwa mbere ndindira ikintu n'ubu ararindiriye hano kuri le 21 janvier je ndaronka ikintu hanyuma nshitse mugabo umupira w'amaguru ndawuhevye kuko naba kwijabe murazi ko ari equipe ikomeye cyane yitwa Urunani twabananye hafi na hafi kibuga ngeze mu mwaka wa kane wa gatanu ntonga ama stage umukuru w'Urunani arambwira ati nawe utaraheza ukamwe urafite amanosiyo medicale inguzo dufashije abakinyi bari rero turuva mbaye muganga wa Urunani ndacari umunyeshuri wa kane wa gatanu wa gatandatu w'indwi ndaheza ko nabaje gukora gatonya kuri Prince Regent ndabandanya hanyuma biba ngombwa ko ndonsa akazi gutwara hôpital Makamba ndagenda nshitseyo ati ati wewe mu byo basket turakuza bacha gutwara barantora gutwara ishiramo rya basketball yo mu ntara ya Makamba na president association bon ndabitwara maze kubitwara federation ya basket Febabu bati turakene ko uwa president commission médicale ya federation badagiye baratabe kuba médecin de l'équipe nationale ya basket n'indege ya mbere nuri kora federation basketball du Burundi ego mwari mugiye twari tugiye twari match za twavuze nka Sekafa zone 5 Ikigali hanyuma bica bihura nuko ama competition agomba guhera umumenyereza wa equipe nationale y'abakobwa yitwa Aloise aragwara agwara malaria agwaye malaria bizimo ko ama competition heze ari gutaha cyara bati none umuntu kwagwaye ntashobora gutaha umuduga federation kiriyungunganya ikiriye tikayendege Rwandair umva ati rero nashaka kwitwara wenyene nza kujana n'umuganga nawe uvyungukiramo cyadavyungukiramo are indege ya mbere mbanda Bujumbura Kigali yego 25 minutes bisange Bujumbura twashitse Bujumbura abandi baza gushika mu nyuma yego hanyuma bibaye uko kubera ko je muri rumuri tukenya na Amars niyo ngabo coach yaranzi hanyuma bihura nako ari muri equipe nationale na coach ndamwibagiye y'umwarabu Adera Murusha hanyuma yaraje kurondera akazi muri Aigle Noir twashobora ko no muri Aigle Noir igitangura sina itanguje nabandi kodabesha mugabo mu bari hafi ico ciyumvira mu bari hafi ico ciyumvira kandi mu bari hafi bon icyumviro cyane cha reverend kuri yo nyakuba reverend kuri yo mugabo twari hafi nyene uva hafi yiwe yari umuntu nyene witeka umuntu karakundwa n'abantu twari hafi yumva je directeur wa hôpital kandi nkaba n'aba directeur wa hôpital ari bura amatari urumva umugenzi wanje wa hafi ama rero cyo bituma ko akeneye umumenyereza atuma ko Amars Niyongabo kugira abazi bagiranire ibiganiro acarambura ati wa uri ngaha tiyago aje nibere ngaha kabisa Makamba ukuri muri equipe nationale twubura muganga urazi ico gihari ingorane zikomeye umukoce ntiyahembwa bose ntibahembwa kwari kwitanga bakarondera umuganga bamuronka juste bagiye gicu sina muganga yaboneka ati wa uri ngaha ati ntacu yambwiye caragenda bon ibiganiro byakunze hagati ya Mars na Igor aragenda agiye za numva telefone ya Adera Murusha arampamagaye
ati we barambwiye yuko kuno ndabwiye abantu jewe yego ndabikunda mbwa ubu puro mu marisi ko ya football buno bijamwe no bijamwe ati kuri kwa urumva bagatuma ico gihe atwara madame Lydia Sekera yatwara ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi nzanira turuva sizi cyabaye je nibaza ko ari cyo cyabaye mbwa ntacyo no kwemeza itariki 21 z'ukwa mbere uba yatariki yaje bavuko mu 2011 bacha bazma kuza kuba directeur adjoint programme élargie de vaccination ahe Bujumbura urumva ati none ko acarambye ati none ko bavuga ko uri Bujumbura uri Makamba ubu rero Bujumbura ubu rero uri Bujumbura ubu naho ritwaza iki witwaza iki turazi ko uri umukinya w'umupira w'amaguru turazi ko ubizi bas bandinji uko muri staff ya equipe nationale y'u Burundi ego hanyuma entre temps hariho Dr Kamo niwe twara igisata cy'amagara y'abantu muri FFB umwanya wiwe kubera akazi ni wamukundira kubera ko jina ari disponible kandi ico gihe sabaga benshi bakunda nta n'imigwi yari ifise n'abaganga tari vitaro kumbure nta n'imigwi yari ifise n'abaganga ama rero nije rero na chanceruka ugasanga rimwe rimwe president federation arantumye aba manama ya commission médicale ngaca uko niko nabaye récupérer umupira rero mbo cyo abandanya gendera tari ruto nako uno munsi rero tumaze iminsi usa no kuta atari kuri vyifashe gute navyo ego maze iminsi atari hondi nivyo naronse akazi mu mahanga hanyuma ubuzima ko n'ubuzima bumeze bice ngombwa yuko nkubitirayo mugabo nankubitirayo buri minsi 6 mba natashe yego en fait kubera ako kazi amashuri nize epidemiologie santé publique sanga dukeneye mpuza cyane shiramwe y'amagara y'abantu ku isi yego kuja kuraba ingwara kuzikinga gutegura kuraba kugira ngo ibiza ntibize giturumbuka ari ibintu dukora umva rero kenshi usanga turi muri ivyo mugabo turi hafi y'u Burundi turi hafi kandi turi na kure ya vyose ego mu bwana uravye aho wakuriye haramo menshi mwatanguranye amashure bamwe bagacikira intege mu nzira tukaraba n'ivyagiye biraca ku gihugu muri iriya myaka mwigaho n'ivyari binoroshe inkomezi nuko n'iryo shaka ryo kubandanya wewe ryavaye inkomezi mbaje ikibazo cyiza cyane inkomezi zava kugira ngo nabona aho umuryango wanje uri umuryango bayabaye sinavuze ko ari umuryango usuzuguritse mugabo umuryango barabaye twafungura bigoranye no twiga bigoranye ukaraba ubuzima baye ukavuga uti ubuzima jewe uko bigenda kose amateka ateze guhinduka kandi mu guhinduka nta kindi kintu jewe noshira imbere ndako nta hansi simbona imbere simbona inyuma nta data wacu mfise nta muvyara wa mama mfise yovuga ati daduteze imbere uko bigenda kose uhoraho Imana hamwe no kwiga niho inkomezi zaje ziva bukuri benshi barahevye je ndibuka mu mwaka wa 1993 habaye kiza twebwe twakwijabe bazi ivyabaho abantu bagendera abo ngari baje muri quartier abana benshi bareba amashuri je sinigeze magarika kuburyo bavuga bati abantu musoho ngo uyu mwaka uzone blanche uzoimfa gusa je bavuga nta ngorane reka ngende yo bifa gusa ntaco nzoba mpomvye mugabo twagenda umwaka ugahera uwundi ugahera usanga abantu rero bavuga ngo umwaka uzobimfa gusa barikanguye ubabereye ko imfa gusa bonyene nico hanyuma nuko kuvuza nari mfise umuntu naraba imbere nkavuga ne inshuti yacu yari mu vyara wa mama ubu nageze kumera nk'uke
urabona nkafise objectif na vision ntegerezwa kumera nk'uye bibaye ngombwa ndamutsumvi ku buryo nawe urumva haragera igihe atahana yagiye kumbona ndamusanze i Nairobi ndamuhaye carte de visite muri reception kugira ngo nje kumuraba arakanguka urumva warabaye docteur yego urumva nari mfise une vision familiale une vision personnelle mugabo nari mfise ubwo cirore umuntu arabirako ibintu muri iki gihe abajene benshi ubu badafise abajene benshi ubu umuntu je no kubwiza ukuri ruko kuva mu mwaka w'8 witiye mane umwaka w'8 kuri je mapura umwari makubye ati ngo deshe ngo il fait de papier interrogation surprise nandika ko DR Maronko Boniface ndi muri 8e mane ukumva ko izo ndoto zifise nkumva ko jewe ntegereza kuba docteur kubera wa muntu akubwiye barankuye amanota menshi cyane kubera ko karuka DR nashira imbere gushika abo directeur antuma ko ndamwira je ndakunze kubura ni mukure nangora gushika ababwira ati mumureke ngeze muri cycle supérieur kuri c'est du lac mwaka wa mbere 3e kubera yuko wa mbere wa kabiri wa gatatu yari automatique muri science A yari automatique kuko mva afata ba mbere science A afata ba mbere ko n'abana bazo kuja muri polytechnique n'ibiki je ndibuka ko nandiki ikete directrice gwa Mike Godance ndabandikira ikete ndabwiye ni madame la directrice lettre officielle kandi yari seneze atamuntu ayandikiye ni jewe ndazi ko nshaka kuja muri scientifique mugabo je nkene kuja muri scientifique B kuko ngomba kuzoba kwiga medicine naho twahuriye he muri minisante mbere ndi n'umuyobozi mu gisata muri programme ya vaccination ndamwibwira ati aravyibuka ati wari ufise ni voilà vision voilà c'était ça nizo nguvu zatumye niga nkagira et voilà simpagarike mugavyo yose gushimira Imana kuko Imana hajya twata nkuko bivuze twata turi benshi cyane mugabo yegura babo twahereje hamwe usanga bake bamwe baragiye abandi barabiteza Imana abandi barahagaritse ugasanga gusina ibintu byo gushimira Imana gusa batubwiye ati ni navyo ntanabona mu bajene bubu ariko nabo baravuga ko ti indero y'ubu ni yakera biratandukanye hani tuza kubishirana cyane ku mirerere y'abavyeyi bubu bo umuvyeyi ugize Imana akagusha mu ishuri umuvyeyi bariko abariko arakwiza ibwirizwa kuko ni itegeko cyangwa ko riteko mugabo abwirizwa kwigisha umwana iyo bimukundiye mugabo rero umuvyeyi ntateke umwana we ngo ngomba ko umwana wawe uzobiki uze murabe umwana iyo ategetswe n'umuvyeyi ngo uzobiki uze murabe mu nyuma abingorana umwana rero niwe mugabo n'umuvyeyi aramwori atabukebuke mugabo umwana niwe afata decision bon sinavuga ko abana bubu bose ko bariko ndashikuza mugabo abana bubu bagenda kugakuku ama groupe kuko mugenzi wanje yize informatique de gestion nanje reka tujane informatique de gestion kuko mugenzi wanje yize informatique nanje reka ngire informatique urumva uragira itoza gatonyura abana agaze muri seconde uti none uzokwiga iki hakobye navyo ndabona benshi bakubita ko tabibarabona canke nawe ahejije amashuri afite diplome none wewe ugomba wiga iki uravyo ndabona benshi donc akurikiza yantuze yawe agakuku abagenzi banje bari nga ntabone iyo ari karaje ntashaka kuraba iyo ari karaje objectif yiwe ntayirabe umva rero gacusanga donc cyo no bwira abakiri bato bari mu barumuna bacu nuko utakwiyumvira icyo uzoba akiri kare kandi ugize icyo akiri kare umutima ubwenge no gushaka yiga n'Imana irabezega kuvuga uti umwana agomba kubiki usanga kuko nitwe bigira nk'Iburaya niho usanga
babona impano z'abana hakiri kare bakaboriyanta muri ivyo mugabo aha iwacu nturashika muri ivyo mugabo umwana ashaka kuvuga ati ngomba kuba umuforoma ni example akiga ziti je ngomba kuba je ngomba kuba umumekanisi je ngomba kuba umu engineer je ngomba vizikaba hakiri kare tunacishamo akantu wibuka kainsolito warakoze mu buto bwawe uvuga ati kare akantu kubera ni maronko yagakoze wowe wibuka jewe naho nakubagana nta ma insolite menshi nagize mugabo insolite nabara ikintu nabara nibuka ngura kubwiye umuryango wanje wari umuryango wayabaye na televiziyo twari dufise hari ikiganiro c'inkino caba jeudi ku televiziyo y'u Burundi cyatunganywa n'uwitwa Bayingana Bonfils abura ntunga Theodore mugabo Theodore atunganya ca mardi Bayingana Bonfils agatunganya ca jeudi ca mardi caba kare ca jeudi caba ku mugoroba kubera gukunda inkino je namushira ndafise muvyaranje tuja kuraba match tuja kuraba yo televiziyo kuba banyi kure hari nakure gatonya ngo hari kwijaba dusanga umuvyeyi ati ntimunahira ko saa 3 kweri yugaye yari yugaye ati murara hanze je ntundarira ngaho ico gindibuka n'imvura ariko irago sinzana twaronse agakeka tudushira imbere umva jeje kuvuga ngo basi mugende kurondera indara hanze havyari bihari dufata agakeka tudushira hajya hanze ahamenyera aho twavuya roza shira hanze turirarira ngaho gushika saa 11 ni babugurura yakari kuno vuga ko no bana nagize ka insolite vraiment mugabo ibindi jiko ari kwiga n'abanzi biri kuri seconde avuga ngo maronko rakunda kwiga abantu vraiment ico barakunda kwiga kuko jewe mvuye ku ishuri aje kugira entraînement erikaye acha ni yego vyari niyo novuga insolite no narakoze nkiri umujene kuko ibindi nazo izindi nazo umva kwa kuja gukina ako ati kuko imwero tuba dufise indero y'umuhira saa 12 tuza kubura muhira umuswahili avuzi wakbari yazana 12 tuza kubura muhira mugabo nagiye kwiga ubu vyari bizwe yari bizwe kwiga nahone saa 3 natuze ko nashitse nagarutse ku kadomo saa 3 tuze ko nagarutse kuko baca bugara umuryango warabaye mu mupira wa kiriya gihe wanashaka none umunsi urakurikirana abandi wacu tugirire novuga ngo udukomparire canke utugishire ku rugero kiriya gihe ko bavuga ko umupira nabo bavuga ati ngo kera niho hari umupira ukomeye none umunsi ubona itandukaniro ririhe kera hari umupira ukomeye kubera ko kera hariho amagabari nuvuga ndafite gute hari imisori ikomeye twarafungura naho umva ngo imiryango yari Kenya twarafungura 3 ku munsi kandi tugafungura imfungo zihari ngo no munsi bimeze gute nimurabe namwe muri football nimurabe abakinyi dufise kuno bare uzobora kugira ngo utore umukinyi wa gabari asha uratora sivyo none bo hanyuma niki naco kera umupira utangurira hasi twari dufise championnat interscolaire wa muhungu yaje gutuma abantu iyo championnat scolaire rero yatangurira he urabona igihe mita 15 ya recreation école primaire harakubitwa umupira umva wasanga 4e A ikikira 6e A 3e B yokina 3e A ugasanga umupira urakubiswe mu minota 15 niyo wasanga ama equipe baca bakuramo abakinyi usanga ari kidogo cy'umwaka wa gatatu kiri mu equipe y'ishuri ugasanga equipe na ma equipe akomeye cyane ishuri nimwibuke je nibuka ishuri nka Saint Michel Notre Dame hari ibintu bikomeye cyane Saint Michel na Notre Dame
Saint Michel niyo yaramuririra Vitalo. Imagine umukinyi bamukura muri 5e si aje gukina Vitalo. Notre Dame niyo yaramurira Inter FC. Notre Dame. Donc haba match ya Inter ya Notre Dame na Saint Michel. Stade ya kera yarakubiti kazima. Yari Inter FC na Vitalo. Stade yarakubiti kazima. Aho rero nandi mashuri agacagira inzigo. Twego rero twebwe ntitutoye ukuraho École Primaire de Jabe. Toye ukuraho amateka ya Saint Michel na Nuzenya na Saint Michel Notre Dame. Bariko baragabanuka, bariko baravaho École Primaire de Jabe nayo cyinjira. Promotion yacu. Twego twakina na equipe yo mu yahari yo mu Maramvya. Kare. Stade yarakubita ikuzura. Stade ikuzura kandi ugasanga n'amashuri yose finale interscolaire bakarisha ndibuka dutike twagurwa 20 francs. Abanyeshuri bose bo mu gisagara amashuri yose yaragura amatike bose bagabana kuri stade urukumvise kwiye. Hanyuma abatamenye concours national baca baherera he sefa ikije jakira bagatera Alphonse bande bakirahinduka Jean Pierre bavuye kuri nuze bacaje kuri sefa. Aho reba école secondaire primaire zirakomeye école secondaire zirakomeye usanga rero imigwi yo iroroshe igenda ku ishuri baja ku ishuri volley gisigira nkina volley mugabo ndibuka directeur wacu yitwa Isaac anuba aracyariho twamuta amazinga yarashirizeho nuze ya volley ya École Primaire de Jabe kandi n'ubwiye ngo niba batabikuye ari biti vya volley abana bakigisha gukina volley kuva muri école primaire ugende kuri école secondaire kuri Atene lycée Vugizo amarise ya kera wasanga ibibuga by'imipira y'amaboko n'amaguru inyuzo zikomeye kandi hose bon kandi kindi naco hari rukundo n'amafaranga yarahari Tujye twagwanira kuri indege niyo yari recompense kuri indege. Imagine umwana ari muri 5e akaba muri 2e division ibaze ivyo bintu ari mu wa gatanu ariko kira 2e division ya Vitalo 3e division ya Inter FC 3e division ya Dynamique Burundi Sport Dynamique 2e division ya Prince Louis Nyakabiga Sport urumva 2e division y'Inkona FC urumva niyo difference yari hanyuma kinacho ico gihe amafaranga yarahari kwari gukunda nga ubu ibintu byarahindutse koko ubu hari amafaranga ngari amafaranga nayo mu Burundi bwacu aca yica byose na byose kuko ubu no gutambatamba umwaka umwe kamwe ibihumbi karuka sanga ari ibintu reka tugire kontra y'imyaka 2-3 wenda kubona yuko uyu mwaka ntacuro uzova ngo ndakunda kubona imyaka 2 reka ndagoye kontra ndende y'imyaka 3 kugira ngo tugutegurire aho uzoje akubwiye toya ashaka amafaranga y'ubunyene yihuta ati je nshaka amafaranga umwaka niko bimwe acamo ibintu bigaye amajana 3 amajana 4 agacajya mwaka wese acayimuka gaja handi kuko ndende amajana 4 acayiruka handi agapfira mwivyo none siko tubibona ni bake basohoka ya nico niyo ditandukanira mugabo iyi tandukaza nuko kameme ubu kameme twaronse abakinyi bakina hanze benshi uburyo mu guserukira ugiye gusanga worohewe yego Dr Maro nta nari mubwira wiyumvira ati je ndiyumvira ko rimwe nanje nzogera equipe kuko ivyo bihe warabiciyemo nibi avuga ati ndashaka equipe icitegereza imezoko imigwi nsazo ndi muri yo nk'indongozi nsazo ndi mu migwi jewe ndi muri Atletico Academy kiretse yuko ndi hanze mugabo nari nkiri vice president wa equipe yego mugabo kugira umugwi wanje bwite kuri ubu ntavyo mbona
je mvuga nti nofuma mfasha abariko barakora ziduge kugira umugwi umwe abana ikintu nacyo nababwiye nuko ubundi sazo ndi icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuza ry'inkino mu Burundi seno secrétaire général adjoint wa commission nationale olympique dokurumva ubu turaba inkino izo nyinshi hose ma discipline atandukanye guteza imbere inkino mu bisata nka byose kugira umugwi wanje wonyene bwite ntavyo mbona ko mbona mugabo umuntu agafata impano ziko zirahari kuko ari abakinyi benshi twafashije benshi no kubwira kwizera Piero no kubwira ni benshi n'amazina ni menshi twavuye turafasha bakavumba ngo Didier ni benshi donc mu jewe no yoherwa mvuga nti abakinyi ntibahera nkuko abavyeyi bacu baheze bafise ico bazokwereka info karere heza kandi ndabishima kuko abona abakinyi baragura amazu barinvestisa baragira ibiki ivyo nivyo je kubigwanje cabi binezera kuvuga uti ico je ntaronse nabandi bakironka ni giki Dr Maronko avuga ati sindakora ura wicuza ico nicuza nuko umuvyeyi wanje yagiye akiri kare mama wanje yagiye akiri kare kuntu mbayeho canke kuntu nategerezwa gukora kubabwiye ni nagomba ko ubuzima buhinduka niko uko twatumeze kijya gihugu bwarahindutse gatonya umuvyeyi wanje kuri ayo matunda nayo yigeze ajyako ico kintu kimbabaza hama niki naco mvuga nti ntakoze tuzo gukora nuko je bisabye nagomba kuba umugynecologue kuko abazi kuri presse reja je nakora service ya gynéco Makamba chef service na directeur wa hôpital mugabo na gynéco mugabo nacingira ingorane ikibazo cy'amagara make nyuma cyo ngomba yo kuca mpindura kandi kido muri ivyo nicyo navuga ko navuga nti sinakoze yes Dr tugenda tunasozera utazi Dr Maronko cyane ubundi nka weekend yawe n'umuryango wawe bitunganije gute weekend yanje uvyongora kuvuga kuko mbwa turi kubona umuryango weekend jewe mwana akunda gusohoka n'abana tukaso weekend imwe zotuka n'abana kutuza tukibera hafi hahora hari plage tugira kuri plage ico ngihara hama rero na weekend imipira nacinza kuri stade cyangwa kuri stade ya basket sorti ya volley sorti antuka natsokonde kuri stade imwe hama rero tuyibagize mu Burundi imanza gushika ku manza zabazi neza canke zumubabaro yego usanga hamwe no gutera n'abagenzi kuko weekend rero kanye umuntu aba yaronse kugira ngo aterebe n'abagenzi yego Dr nkuno munsi wanditse igitabo c'ubuzima bwawe bwose wocita gute sinzi uko nocita ngira ngo ryo hava riva rirerire kandi bari gitabo si byiza kugira rero mugabo novuga nti ikura ku cavu iho karyo ari kwiye ikura ku cavu uravye aho twavuye uravye aho twavuye nyumve ngo mubye wanje yagukira mahanga yatevye cyane ko cyakomereka cyane bibi cyane aza bimeze nabi hanyuma uzobura babubi cyane ukibungabo ubu turashima Imana yego ndarice mu Kirundi n'ukuri no gitaho ikura ku cavu yego nakaye kajambo wumva ndacanditse akakweri nikoburamo si nikoburamwo akajambo ko kubaha kubaha no kwama uri kumwe n'abantu no kuvuga iki intambwe yose utera utari kumwe na Imana n'abantu kuko haje bavuga bacungana mu Kirundi kwa nyokorome washikana na nyoko kandi iryo jambo rimwe ndawuciye gutyo usanga
hariho umuntu mu buzima yama ariko aragusunika yama ariko arakuvugira yama ariko arakugira Imana ishaka iramukoresha mugabo icyo kintu ushira mu mico gitabo cyanje bavuga nti kwaba wubaha ukabara neza n'abantu kuba ukabara neza n'abantu hanyuma ukagira objectif mu buzima ukagira intego yawe uvuga uti jewe ngomba gushika icyo ni Imana imaze kugira ni Imana bihesagira yego Dr tugushimira murakoze cyane mwakoze gukurikirana ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimoon TV twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe gumana natwe kuri Bukimoon TV.